Abarundi mwese mwumva ibiganiro bijanye n'ingoma twagomba tubabwire ko uragumufata ntaco ntundabe aho nukuvuga twebwe umugwi witwa Loyal Kigabiro turaheje kugira ikintu cimboneka rimwe kubisanzwe mu Burundi abakuru b'ibihugu bose baciyeho bari abantu bavuga ugasanga baravugirije imirisho ugasanga nyere bavuze ngo naka mugabo umugwi wa Loyal Kigabiro urabona abari ngaha hanyuma erekana izo ngoma nazo aho zitonze aho nukuvuga twari ko tugira imyimenyerezo twe tubangaha muri Canada rero ko tubangaha muri Canada umugwi witwa Loyal Kigabiro turagize ikintu kitari bwabeho n'umunsi numwe turahejeje gutangura kwiga umurisho w'umuntu yitwa General Major Nyeninganji General Major Évariste Ndayishiye uwo murisho nawo uvuga ngo Kigabiro ngo umva umuhindo wa NDAYISHÍMIYE umva umuhindo wa NDAYISHÍMIYE umva umuhindo wa NDAYISHÍMIYE umukuru w'igihugu cy'u Burundi hama tukavuga tuti aragahora ateza imbere igihugu mu mahoro no mu bumwe hama tuvuga tuti rero Ndayishimiye NDAYISHÍMIYE narambe naganze nasabwe Ndayishimiye NDAYISHÍMIYE narambe naganze nasabwe turabisubiyemwo hama ngo amahoro birumvikana iterambere birumvikana n'impunzi ngo bitahe mu Burundi amahoro atahe mu Burundi iterambere itahe mu Burundi n'impunzi zitahe mu Burundi ivyo tukabisubiramwo ivyo rero ngo kugira ngo habiki ngo yamuduhaye ishimwe ngwate amacumu amashinga hama tuti rero Ndayishimiye Évariste rero umwe wese ace yivuga izina giwe mu batwari kumwe muri umwimenyerezo w'abavuzi b'ingoma witwa nde Bagwa amazina yose amazina Bagwa yitwa Bagwa Bosco Base nibizi Didier Akiman Enfin, représentant mon nom, Royal Kigabiro. Patience Kakunzi Ezekirwa dans Martin urabona harimo n'abana harimo n'abandi bataje hariho n'ubundi muvuzi w'ingoma mushasha ngo warashitse ni Bombezi yari yagiye gutembera hama nanze ni ntafatiro Patrice ni jewe menyereza umugwi hariho ubundi yagomba kuvuga ijambo nka Patience niwe yankurikira mu kumenyereza umurisho w'ingoma arashaka kuvuga ijambo nawe uramugagamisha kugira ngo aboneke mungarirabura naboneke jewe namaze vuga izina yanje ni Gakunzi Patience nkaba ndi umumenyereza wa kabiri w'umugwi wacu wa Loyal Kigabiro hama twebwe ukuntu rero tubigenza twama dufise ama pratique imisi yose kwa gatanu kugira tumenyereze kandi tuko turitegurira kwakira umukuru w'igihugu tukazamuvugiriza umurisho mwawumvise umumenyereza wacu Patrice ntafatire yababwiye umurisho ukuntu uzobumeze nibizo ari ibintu biryoshe vraiment kandi urabona ko turi groupe irimo abajene irimo n'abakuze n'abana ifo tugumiza akaranga kugira ibintu bimeze neza niyo tugiye hanze iyo tugiye mu bindi bihugu tukagumiza akaranga k'igihugu cyacu je nako kwantu nashaka gushikiriza abantu kwama mugumiza akaranga ntimuze mwibagira iyo muva ego aho arundi afise ijambo avuga Bosco Base nibizi bisanzwe nkunda karanga none ndi mu mugwi wa Loyal Kigabiro kugira ngo dutsimbataze imico kama y'u Burundi dufatiye ku ngoma
abantu n'isi yose izakamaro kazo nico zifise ingo tuguma dukora kugira ngo imico kama y'u Burundi itere imbere nta bundi buhinga aho twebwe rero twe turandika twe turafise ubuhinga bwo kwandika twebwe imirisho turayandika imirisho yose tuvuza mu mugwi wacu iba yanditse ni kuvuga n'uwo baba mu Burundi turashaka kumubwira tuti vuza gutya vuza gutya vuza gutya hanyuma umurisho nawo tuzowushira ku mugaragaro umunsi wa mbere neza na neza mu gihugu ca Amerika mu kwezi kw'icenda umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nyeninganji General Major Évariste Ndayishiye niyagenda mu bihugu vya ONU i New York niyagenda tuzogenda tumwakire tumuvugirize umurisho bishobose tuba twawumurungikiye arazarawumviriza bukebi ko asanzwe avuza ingoma haraho wosanga ko ari umurisho wiwe kubisanzwe haraho wosanga araruteye iteka akawutamba nuko rero niyaba kindi abo turi kumwe bovuga nukuvuga turabakengurukiye no kumwoga no kumugezi murakaramba murakagwira ni harambe umugwi wavuze ibingoma ni harambe ingoma mu Burundi ene byazimaze bahona amajambo y'abisamirane mu Burundi mwabaheberamwe ene byazimaze bahona amajambo y'abisamirane mu Burundi mwabaheberamwe